ndabakiriye mu izina rya Yesu. Nshuti bakundwa, mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye. Dushimiye Imana mushobora byose yoyo ibikoze, itwongeye umunsi mwiza, umunsi w'Imana mwiza, umunsi w'Imana w'umugisha ku buzima bwacu. Imana ibahezagire cyane. Tugiye gusangira amajambo y'Imana nk'uko tumaze iminsi twigishanya ku ijambo agakiza. Reka uyu munsi naho twongere dusenge Imana, hanyuma twinjire mu ijambo. Datanye n'icubahiro, turagushimiye kuko duhaye igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, umunsi udasanzwe, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umunezero ku buzima bwacu. Turagukengurukire ko ari wowe ubikoze, natwe turanezerewe n'inshuti n'abagenzi n'imiryango, twese ko turi amahoro. Icubahiro kibi cyawe iteka mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa, mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye, twongeye gushimira Imana ubugira kandi kuko Imana itugire neza, itugiriye ubuntu, kubera ko itwongeye umunsi wo kubaho. Tuzindutse tunezerewe, turatanga ishimwe ryacu kuno munsi w'Imana, kuko ari umunsi w'amashimwe Imana itwongeye. Nubwo biri uko, ntihabuze abandi bari mu mibabaro, babuze ababo cyangwa se bagwaje, bahuye n'ibintu bitandukanye bibabaza imitima yabo, ariko nabo nyene turabaragije. Imana irushirize kubaha guhumura no kurema mu mitima, kugira ngo Imana irushirize kubashoboza mu bihe bidasanzwe bariko baracamwo. Rero kano kanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ni ijambo dusanga mu gitabo cya Zaburi, igice cyaho ca 5, dusomeho umurongo waho wa 3 n'umurongo wa 4. Haravuga ngo, Uhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje, mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse, kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyakibi ntazobana nawe. Amen. Nshuti bakundwa, rero mukurikirana iki kiganiro, n'aya majambo tugiye gusangira, n'amajambo Dawidi yashoboye kwandika cyangwa se kuvuga ariko arasenga Imana. N'amajambo adasanzwe ku buzima bw'umuntu yakiriye agakiza, n'amajambo adasanzwe ku muntu ari mu irembo rifunganye, n'amajambo adasanzwe ku muntu ari mu rugendo ruja mu ijuru. Yavuze asenga Imana avuga ngo, Uhoraho, mu gitondo nzokwama wumva ijwi ryanje. Rero umukristo mwiza, umuntu amaze kwinjira mu irembo rifunganye cyangwa se amaze kwakira agakiza, ni umuntu mu gatondo amenya ko aritegerezwa, n'itegeko ategerezwa kuvuga kugira ngo Imana yumve ijwi ryiwe. Bisobanura iki mu yandi majambo? Bisobanura ko umuntu amaze gukizwa, kwakira agakiza mu gatondo, ategerezwa kuvyuka abanjije gusenga, kubwira Imana icyo Imana yifuza ko uwo munsi, icyo Imana ashaka kimukorera, ndetse akanatanga n'ishimwe ry'agatondo, agashimira Imana ko Imana iba yabikoze, kariyo iba yamuramukije. Kuko kenshi abantu baravyirengagiza, ugasanga umuntu afise akazi ngo ndihuta, ugasanga amatelefone ariko baramutelefona ngo nyaruka, agaca yibagira ko mu gatondo ategerezwa gutanga ikimazi cy'ishimwe cyo gushimira Imana iba yabikoze, akaramuka amahoro, cyo gutanga ikimazi cy'ishimwe kuwiteka, kuko Imana ariyo dushoboza, itubashisha gukora. Kuko nasomye Bibiliya irambwira ngo iyo turyamye tumera nk'abantu bapfuye, ariko iyo twiseguye ukuboko k'Uwiteka, Imana nikangura ubuzima bwacu, tukongera kubona uwundi munsi tutari twiteze ko twongera kuwubona. Ndizera ko nta muntu n'umwe mw'ijoro iyo aryamye amenye iyo ari, ntitumenya ahantu umwe wese aba ari, nawe ntumenye iyo uba uri wewe nyene ubwawe, ariko dusanga mu gatondo twongeye kwikangura, Imana yabikoze. Rero ni itegeko ko dutanga ikimazi cy'ishimwe mu gatondo, hanyuma tugashimira Imana. Inyuma yo gushimira Imana, turagomba ko umunsi twongera kuwuragiza Imana. Dawidi niyo majambo yakoresheje mu kwandika. Turagomba ko umunsi tugomba kuwiragiza kw'Imana, kuko umunsi ubaka ibintu byinshi cyane tugenda turabona bitandukanye. Bamwe barashobora kuwirirwa ko, ariko ntibashobore kurara muri iryo joro. Abandi barabyuka mu gatondo ribazima, ariko umutaga ukababera umutaga mubi. Niyo mpamvu rero ko n'umunsi tugomba kuwuragiza Imana, kugira ngo Imana ize kutubera umwungere atuyobora mu rugendo rwacu rwo ku munsi. Rero ni itegeko naho nyene kwiragiza Imana umunsi, tukayibwira ngo, Mana urandinda uyu munsi, urabana nanje mu bikorwa byanje, urahezagira ibikorwa by'amaboko yanjye, urahezagira aho nza kuje, urancira inzira mu byo nza gukora. Rero ni itegeko naho nyene yuko umwana w'Imana cyangwa se umuntu yakiriye agakiza, umunsi ku munsi yiragiza Imana.
mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse. Imana ishimwe cyane. Bisobanura mu yandi majambo, Dawidi yareka aravuga ngo mu gatondo nzokwama nerekeza amaso yanje kuri wewe kandi nderetse. Imana ishimwe. Bisobanura iki mu yandi majambo? Biradufasha cyane iyo ubuzima bwacu bufise amerekezo ku Mana, cyangwa se ibikorwa byacu bifise amerekezo y'Imana, cyangwa amayerekwa yacu yo ku munsi agira amerekezo ku Mana, tukarereka ic'Imana iriko irashaka, tukarereka ic'Imana iduha. Imana ishimwe cyane, kuko benshi hari ibyo baronka bakabironka mu nzira zitari nziza, mu ngeso zitari nziza, mu bikorwa bitari byiza. Ariko iyo tureretse Imana tukitega ic'Imana iza gukora, nuko n'ivyo turiko turakora byose byaba ibyo tuza kuronka, twizera ko ari Imana yabikoze, yabitanze, bikatuvyarira ishimwe. Imana ishimwe cyane, kuko abantu benshi hari ivyo Imana igenda irakora mu buzima bwabo, ariko ugasanga bamana ukwidoga ngo Imana je ntaco inkorera, ntaco Imana yankoreye. Ariko umenye ko iyo urose n'ivyo ufungura ku munsi wagomba gushima Imana, ukabona ko ari Imana ibikora, kuko Bibiliya iravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje ntacyo nzokena. Biri muri Zaburi igice cyaho ca 23 ngo Uhoraho niwe mwungere wanje ntacyo nzokena, andagira mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. Imana ishimwe cyane. Rero ku munsi twagomba kumenya ko ibyiza tugenda turahura navyo, kuko mu biganza vy'Imana havyamwe ibyiza. Bibiliya ivuga ngo kuko ivyiyumviro biyumvira ko si ivy'ivyago ahubwo ni ivy'amahoro. Igihe cyose mu buzima bwawe uzobona amahoro yaje, uzobona ibyiza biriko biraza, uzumenye ngo ivyo byose ni isoko iva ku Mana, kuko ku Mana nta bibi bihava, ariko ku Mana hava ibyiza gusa. Ariko igihe cyose uzohura n'amakuba, ibyago, intambara, ibintu byose binyuranye n'ubuzima bwawe icyo bwari bwifuza, uzumenya yuko uwo munsi Satani ariko arakora mu buzima bwawe. Hindira hanze, hindira kure ikintu cyose kiva kuri Satani mu gatondo, utangure kucankiriza, utangure kwanka imigambi ya Satani mu buzima bwawe. Mu gatondo utangure kwanka icyo cyose Satani yokohereza mu buzima bwawe kugira ngo kwankirize umunezero wawe, kikubuza amahoro yawe, kikubuza ibyiza byawe. Icyo cyose uzomenye ngo kiva kuri wa mugwanizi Satani. Umurongo waho wa 4 havuga ngo kuko tari Imana y'intambira kibi. Imana ishimwe cyane, umunyakibi ntazobana nawe. Imana ishimwe cyane. Rero mu yandi majambo umenye ko ku munsi uzohunga ikibi uzogitera umugongo, ikibi kizobe kure yawe, ikibi kizobe kure y'ibikorwa byawe, ikibi kizobe kure y'akazi kawe, kubera ko Imana dusenga, Imana wakiriwe, wakijijwe, si Imana y'intambira kibi, ahubwo ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'ukuri, ni Imana igira neza, ni Imana ibana nawe, ni Imana ihindura ubuzima bwawe, ni Imana ihindura amateka. Rero ni Imana atare y'ikibi, ni Imana idatambira ikibi. Ariko rero umenye ko mu isengesho ryawe ugomba kwakira Imana mu buzima bwawe ku munsi kugira ngo Imana irushirize kuganza ubuzima bwawe. Uyu munsi w'Imana ndakwifurije ko Imana iganza umutima wawe, iganza ubuzima bwawe. Ndiko ndatanga iri jambo mu gatondo, ndazi ko rishobora kuza kubashikira amasaha yagiye, ariko umenye ko uyu munsi n'umunsi w'amashimwe. Nugera mu iteranira ahantu ugiye gusengera, ni igihe cyo gushima, ni igihe cyo kuzamura ishimwe ryawe. Indwi ni ndende cyane. Iyo turangije indwi dukomeye, amakanwa kacu kakivuga, mu miryango yacu twese turi amahoro, ukumva ubuzima bwawe buri amahoro, bwuzuye ishimwe. Udushike mu nzu y'Imana ushime, tazira Imana yawe, ririmbira Imana yawe, atura ibikorwa Imana yakoze mu ndwi, atura amashimwe, vuga ivy'Imana yagira gukorera, hanyuma abantu bayimenye, abatarayimenya nabo haleluya batera intege mu mashimwe yawe, bituma abantu bayimenya. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye wewe uri kurakurikirana iki kiganiro Irembo Rifunganye, kandi ugisangiza abandi kugira ngo Imana irushirize kubana nawe mu izina rya Yesu, amen. Ngiye gusengana nawe mwa kano gatondo uyu munsi w'amashimwe kugira ngo Imana irushirize gushigwa hejuru mu buzima bwawe. Datanye n'icubahiro ndagushimiye, shima izina ryawe, nshimye kugira neza kwawe, ndagushimiye iki gitondo ciza, ndagushimiye uyu munsi udasanzwe, ni umunsi w'amashimwe, wakoze byinshi guhera ku wa mbere. Indwi twagiye turayibona mu ivyiza bidasanzwe, ariko ni kubera ukuboko kwawe, ni kubera ukuboko kwawe kutabaye kugufi ngo kunanirwe no gukora, ni kubera ibyiza wagiye urakora mu buzima bwawe. Sengeye umuntu wese Mana ariko arakira aya majambo mu izina rya Yesu. Sinzi ibihari karacamwo, ariko ndatura ishimwe ryawe mu buzima bwiwe, uzokoze nye n'icubahiro, urushirize ku
kumugendesha, urushize kumukomeza, maze agakiza kawe karushize kuganza muri we, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire kandi bagire neza, nshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, mushishikara gukurikirana mwakino kiganiro. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom.